Kw'igenekerezo rya kabiri Munyonyo no mwaka, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarateye iteka ibirori vy'isekeza ryo guhimiriza abana biga mu mwaka wa mbere no mu wa kabiri bo kw'ishure Shingiro rya Ndagano ku mutumba Nyambuye wo muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Iryo sekeza ryari ryateguwe n'ishirahamwe Dental Mission aho ryahimiriza abo bana kugira isuku ryo mu kanwa mu kwiyugumura mu gatondo no ku mugoroba bahejeje gufungura. Iryo shirahamwe ryari ryatekereye abo bana agakemanyi kagizwe n'umuti wo koza amenyo hamwe n'imijigiti. Mw'ijambo ryashikirijwe na Nyeniteka SINZOHAGERA yarashimiye iryo shirahamwe kuri ako kigoro keza, arahimiriza abo bana gukunda kwiga, abasaba no kuzokurikiza impanuro bahawe n'iryo shirahamwe. Yarongeragira ico ashikirije ku kugena ibibazo biri kuri iryo shure vyotorerwa umuti n'abarongoye komine bafadikanije n'abarongoye indero muri komine. Rero nagira vy'ukuri nshimire rino shirahamwe kuri kano gakemanyi bazaniye bano bana bakiri bato, nkuko bavuze indero itangurira hasi, igiti kigororwa kikiri gito. Bana bino vyigwa baje kubigisha byo kugira isuku mu kanwa kugira mugire amagara meza, mubifate nkama mu kanwa hanyu hase neza, mu kanwa hanyu hamote neza. Turakengurukiye cyane rino shirahamwe ingene giyumviriye kuza gushigikira bano bana bakiri bato mu kubazanira kajya kaganuke. Rero tubasabe mugende muhira mugakoreshe neza. Ku ngorane y'ubukene bw'ibitabo vy'abigisha, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yiyemeje kuzofotoza ibitabo bibuze kugira ngo abigisha baronke ivyo baba barakoresha. Yarongeye arashimira ibiro vy'umukuru w'igihugu ku ntererano y'ibikoresho vyo kubaka vyakoze mu gihe bariko bubaka iryo shure. Muri urwo rugendo, Nyeniteka SINZOHAGERA yari yitwaje agakemanyi kagizwe n'amasabuni mu ntumbero yo gufasha abo bana kwirindikiza ca coronavirus be no kugira isuku mu gukaraba no koga iyo bari mu miryango iwabo. Hari vyinshi yagiye aravuga bikeneye gukorwa, kandi nibaza ko nazananye naye kwa mustanteri ari bibazo vy'amazi, ibibazo vyo kugaburirwa desiyari ngaha. Nibaza yuko ivyo bazoheza babikorereko, ariko hari ibibazo mwavuze bijanye n'ibitabo vy'abarimu kwigisha. Nagenda gusaba uzorondera ivyo bitabo uzobizane kugira ngo gufotorere abarimu bashobore kuronka ivyo bikoresho. Ariko reka mfate kano karyo ko gushimira leta y'u Burundi irongowe na General Major Vice Ndayishimiye kubera bino bisakazo amabati habaya anajya mwasakaje ni ibiro vy'umukuru w'igihugu byabiduhaye. Ntumire rero abavyeyi dukore amaboko mu mpuzu, twebwe natwe dukore, hanyuma ibiro vy'umukuru w'igihugu navyo byamariko biradushigikira mu kuduha ibisakazo n'isima n'ibindi. Ivyo rero tubikamishe kugira ngo bigende neza. Rero maze kumva rino shirahamwe ko rizoza rije muri uyu mugambi mwiza wo kubigisha, niyumviriye kwifatikanya nabo kugira ngo nanje nzane isabuni ibafasha kugira isuku ku mubiri. Rero naciye mvuga nti reka nanje nze mbazanire hambavu y'uyu mujigiti n'umuti w'amenyo, nanje ndoce ndabazanira isabuni kugira ngo mubandanye kugira isuku mu maboko no ku mubiri kugira ngo cakiza ca corona ntitucanduzanye.